Reka ndabaramutse ndabaha ikaze gukurikirana ikiganiro cyanjye chat. Uko mubimenyereye niko Muhatugimana ndakiremesha. Ndasubiye kubaha ikaze kandi. Muti mbega uno munsi ugiye kutuganira ku biki? Mu miryango cyane ngaha mu Burundi turamenyereye twumva mu gihe witwa gutorana. Aho abavyeyi isiga ivyabo hagera igihe bakabigaburira abana canke aho ni mu gihe babibahaye bakifise ubuzima bakiriho ngaha ku isi canke abana nabo bagahindukira akaba aribo bisubiraniramwo bakaraba ibisigiye abavyeyi babasigiye hama bakagenda babigabura. Muri kino kiganiro tugiye kuraba cyane ibintu bijanye no gutorana, cyane duhagarare ku bantu bize amashuri. Singiye gutamba nirorera nkuko mubibona ndi kumwe n'umutumire, reka ndamusaba banza bidondore hanyuma duheze tuvuge kujana. Kaze nigi wanyu. Mwaramutse. Nitwa Patrice Namugeze. Kaze mu kiganiro. Akoze. Tutarandiriye tuvuge ku ijambo, tuza guhagarara kuri kino kibazo tuti ugutorana byakigwa gute. Gwaruka cyane gwize bahurumbira gutorana. Kuri ico kibazo mu bivuga ko Icyo no bivuga ko kuri bamwe aho usanga bamwe babihurumbira abandi basanga ntibabihurumbira. Kuri kubwiwanyu muraza ko cyo bari kiko ushobora gusanga bamwe bavuga ati gutorana abandi batorana. Hariho abavuga ati reka dutorane kuko kugira kumbure ntibibagire abiwabo, n'abandi usanga uvuga ati ntibatorana kubera bibagiye kumbura ugasanga barashitse mu buzima usanga bibagira imiryango batutsemo kumbure kandi bari mu gihe. Ubwo nta babigira kubera ko gashi nta nakamaro kuko nta n'ibitoranwa biri ko birashobora gusanga umuvyeyi abavyaye abana mugabo ugasanga babayeho nyene mu buzima busanzwe bubaye amusanga umuvyeyi arinze agenda atakintu yoraga umwana wiwe kiboneka kihari hanyuma ugasanga n'abana bavukana ni benshi akavuga ati biriya sinkeneye no kubijamo kubera ko nibikeyi ntaba bigira muri iyo ntumbero. Hariho ababigira muri ubwo buryo ugasanga rimwe na rimwe avuga ati hajya ahantu iwacu ibisiga bihari n'ibikeyi, ugasha usanga rimwe na rimwe avukana n'abandi batize we nk'akarorero yarize agaca bariya bavukana akaba abafatira mu gwara akabona ko umengo n'abantu ata kinini bamaze agaca amera nk'ubiheberayo akavuga ati ndabihevye reka bariya bimenye. Ariko kubihebaho usanga hari uvuga nk'ufatira bafise kuvuga ahebe ko guheba. Nibaza ko nk'iwabo abavyeyi baragiye mukana barahavuye akavuga ati bijya sinkeneye ndabihevye, usanga hari shingiro biba bifise afashingiro kubiheba. Kubwanje numva kashingiro byo babifise kuko je nibaza ko ibisigi birafise akamaro kanini cyane. Nduge nk'ikuco no kwita gitongo naje nyene ni ibisigi baratitirira ibisigi naho ko bari gatoyi. Je nkajewe narize muga sinzogaheba ko kamta afise abandi kana bagize kandi gatoyi wanashima wanje mugabo simushinda kabere kubera ko ndabona ko gafise ico kofasha kugira ngo tugume mu bumwe canke hirya y'ejo nzorondoka umwana nzovyara bizokenerwa ko amenya kwa sokuru. Muri ico gihe rero ndagafiseho vyotuma abana nzovyara nabo bazovyara bagumana ati kwa sokuru hari ikintu mvuze gikomeye cyane genda nagatore umuntu mbere yo kuguma mu bumwe. Ariko keshi usanga abantu benshi barakunda gukura iby'amatongo nabo bavukana kuko ni gato kubera kutoka bahera bariya bakize ukitunirwa niyo diplome yawe. Diplome irashobora kuba mu mafaranga wanashima atari make, ariko kajya sinshobora kugahera kubera ko wanashima ndagahevye nabo nyene no bandabahevye. Ariko nzi neza ko ndagafise twakagabuye nkaguma ndakabona ati kajya naki wanje n'ibisigi byo kwa data. Muri ico gihe usanga tuguma mu bumwe ndagendayo tukabonana nabo tuvukana hama tukaganira nkeneye nkikubahebera ikindi
nsanze ndabarusha amafaranga nobagirira ikindi kintu kitari ico mu byo kwa data agatongo mugabo koba kiwabo itongo sindeza muno munsi uri Bujumbura none uzoza uraja ku karima canke umuvugo uti akapane kiwanje naka muga murabona karima muno munsi woduga ku karima kandi ari gato jewe nono munsi ndaduga nka karima fatiriwe naho abo tuba tuvukana ntacyo tuba twarapfuye ico tuma batamfasha ati mvuze kamurimire ukamuterere hama tuzokimbure tumugemurire mbega none burya iyo abantu bamaze kuba barize bakaronka amadiplome hanyuma kumbure bikagira niyo bishitse bakaronka n'ubuzi bahawe nayo madiplome yabo gutorana ni vyiza turavyumva usanga kugumiza umwitwariko kw'itongo hari ikintu gifise ugumije umwitwarariko kw'itongo warize wararose diplome kugumiza umwitwarariko kw'itongo nibaza ko biri mu kugumiza umwitwarariko kubo muvukana bifise akamaro kubo muvukana kuko bituma uguma wibuka iyo uva hari imiryango myinshi usanga abavyeyi bafise itongo ugasanga bafise imiduga ugasanga bafise amazu bubatse hanyuma hageze ko batoranya abana babo ugasanga bagabunze abantu hari habo usanga bavuga bati gutorana zirya nzu tuzozitorana ko rya miduga tuzozitorana ko muga bitongo turirekere bariya batize wewe usanga ata gaciro rero nk'abo ba je nibaza ko haba hari akantu bibagiye kuko nk'ubu mutoranye nk'imiduga canke inkingo mugaca mubigurisha aho biba biheze n'itongo urarigurisha ariko iyo watoranye itongo uzi ahubwo akamaro karyo ntuce urigurisha ariko nibaza ko muri ico gihe haba hariho gato yihenze aho niho twagomba dushike gato mbega umaze kuba wararose itongo gutorana itongo ho ugafata umugambi wo kuridandaza hari ngora kuko bidandazwa gusa si imiduga si n'amazu n'itongo ridandaza uridandaje naho ingorane yo kudandaza iryo tongo kigaruka kuri ca kindi navuga bituma wararidandaje udasubirayo kuraba ati mbega ahantu navuka bimeze gute bituma umwana uzovyara yiba atigera amenya iyo wewe wavukiye aho wataye uruzoki ntabazi mbega kwiga no guheba iwanyu ugaheba n'itongo byose ukavuga uti ndabihevye muri ico gihe uruhombo usanga imiryango ikigendera gabanuka no kuvuga ntiyaguka cyane bijanye n'ubucuti ego ngenda buragabanuka ugasanga kwa naka wahora uhagendera ariko kuko atakintu uzi urabayo usanga wahejeje inshuti bagenzi mubandanye mudukurikirana muri kino kiganiro nk'uko Patrice Ntawonigeze ariko arabidusigurira abantu benshi baratorana hari abahitamo kubiheba bivanye n'imbozi canke ziriya akavuga ati kumbure nararonse narashikiye ubuzima none biriya n'ivyahariya bariya batize reka rero ndabihebe ariko murumva uko ariko arabisigura avuga ati ntawoca heba kuko biratuma n'uruvyaro gukomoka ko ruhindukira ukamenya iyo wazananye bakamenya kwa sekuru ukabereka uti burya uruzogi rwanje narutaye ngaha hanyuma uno munsi nubwo turi muri ibi twazananye hari tuse n'abarangiza ikiganiro turavye ibintu bijanye no gutorana hariho abantu usanga bavuga bati iri tongo nirije hajya hanyuma twebwe tuse n'ababirabira kure nk'uko umenga ntibabikeneye canke ukamenga nta gaciro babihaye ndetse ugasanga nibo baraheze bakavuga ati tuzoba turagenda canke abana badukomoka ko bazogenda muga batigeze bafata umwanya wo kujana abana babereke aho bakomoka n'ugasanga n'abana baravuga ati mbega papa iwacu byifashe gute hariya kwa sogokuru ugasanga umuvyeyi abifata nk'uko umenga ntacyo abana babo bari akamo wogira abantu akamo nogira abantu babwira yuko bova iruzimu bakayikora na cyane cyane ko imfizi y'intama itendera nkase
buba ari uburyo bwiza bwo kwereka abana babo ingene bazoza bifata nabo bakaraga abana babo nabo bakazoraga ababo ego bikaguma bikurikirana uko nyene ugaca usanga rero bararusuma umuryango wagutse utuma bataguma bibagira aho bakomoka. Nibwira ko hariya baba bari kenshi baronkayo abagenzi mugabo inshuti zikomoka hajya mu muryango. Ego turagushimiye cyane ku nterano utanze, twizere ko ikibwirwa n'icumva icerekwa n'ikibona ni nk'uko bakunda kubivuga mu Kirundi, ku vyiyumviro utanze kumbure abariko baradukurikirana baragiye gukuramwo icigwa gikomeye cyane ku buryo bazovuga ati abihenze bakigarura, hanyuma kugira ngo ubwo bucuti mu miryango no kumenyana ko abakomoka kuri banaka na banaka bibandanye bitsimbatara mu miryango. Turagushimiye ko tukiganira. Ego twizere yuko n'ikindi gihe twahamagara uzogaruka. Yari komeye Hatungimana yindemesheje ibiganiro, ndabahisanga ubutaha. Murakoze.